n'ugwiza rw'Imana. Imana itubasha. Ari abandi basanzwe bafise amafaranga basanzwe batunze Nibaguhe wobasaba iki nawe tubwiye kwitwa Cimpaye Toma waje gukora iki by'ukuri? Naje gutora agafashanyo yari yanyemereye agakwembe ko kwambara aha nashimye nanezerewe yatugaburiye yaduhaye amazi twanyweye Imana imuhezagire rwose ndetse uwo bagakugatima mba rero buri mwaka twama twabigize kandi urabona nyene ko biryoshe tuririye hamwe byo twarondeye urabona ko biryoshe. Hariho abamama bamwe babona umugabo ariko aratanga bakagira umutima w'inzigo n'abagenda mugabo mu mutima ugasanga afise inzigo idasanzwe ati uyu mugabo ariko arasesagura ubwo mwose ko biri. Bakunzi ba Nkerebutsi TV reka tubaramutse tubipfuriza umwaka mushasha muhire 2025 muroranigwemwo muronke mu byo mwifuza muromigisha myinshi n'imihezagiro Imana mushobora byose nayo ibandanye ibaronsa ubuzima inkomezi amahoro urukundo rwo gufashanya gufasha abagowe gufasha abantu abo nikora nta kindi canzanye kuri iyi si nta kindi catumye nkura nta kindi catumye mvukira muri komine y'Amabayi atari kubamenyesha ikintu cyose nshoboye kubona nkasaba bari kuragikora banyemereye ko nshobora kukivuga nkagenda ndakivuze ko kugira namwebwe mwama mukurikirana Inkerebutsi TV nshobora namwe kubashikiriza aho musanzwe muherereye abari mu bihugu bitandukanye muri Afrika muri Europe muri Amerika muri Australia muri Azi hirya no hino mpande zose kugira nshobora nanje kubashikiriza namwe mushobora kuraba ibiri birabera mu yandi makomine ya ruguru nka komine y'Amabayi ndi kumwe n'umutama yakoze ibintu byantangaje cyane aho naza ndiko ndatembera ndiko ndaraba hirya no hino nigina bonane canke bonane niho naza mbona abantu batonze umurongo bicaye ndababaza ati mbega mugiye tubate tujya tuje ku rugo ku mutama yitwa Toma naho rena naciye mvuga ati kanje gutora ibyuma nze gusaba numve ko ashobora kunyemerera ko nshobora nanje gushika aho hantu abo bantu bari bagiye kuko nababona ko bari bambaye nabona ko by'ukuri bari abantu bantu nikora navuga nti iki kirisi noge nani ntagize gute nta kibashikirije naho rero nashimye gushika muri uru rugo rw'uyu mutama mbona twicaranye ndamusaba uruhusha ko nogira nanje cyo nerekanye ku byo ariko arakora aranyemerera hanyuma njavuga ati sinogena namuvugishije turakuramukije mutama mwiriwe neza mumeze neza yego turameze neza umwaka mushasha mwiza yego kuri twese atari banga maze kujya ubunani bungana gute maze kujya ubunani bwinshi ubunani 60 na bune 64 ubu bugira 64 ubu turi no munsi Imana ihabwe icubahiro mutama reka tubanze tubasabe mwidondoro badukurikirana ku Nkerebutsi TV. Ego ni Jeni twa Toma Cimpaye nkaba mvuka muri province Cibitoki komine Mabayi umutumba wa Gafumbegeti ariko ubu nkaba mba ku mutumba wa Kabere muri komine Mabayi. Mutama Toma je ndakunze gukoresha mpagaranye mu gusatunga ari abacu bibaza tuvuze umuzwiza tungo uvuze bagwiza tunga baje bakomakomeye cyane ba Siyoni ba Venera nabandi tumenyereye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi mugabo nizere ko namwe no kumubyumva canke mvuze ubwiza tunga n'umuntu afise umutima gusajya nabandi afise ibintu afise atunze amakavuga ati nanje kubyo ntunze ndabiheza abandi mvuze umugwiza tunga hari cyo bibatwara oya ntangorane zirimo murakoze cyane ni Mutama Toma mwamumvise Cimpaye Mutama Toma sabwe subwa mbere muvugiye ku Nkerebutsi TV hari umusitweze kusanga ahantu mwari mwagiye kuraba abana b'imfubyi mu irerero ry'ababikira naho ndibuka ko nabasabye murampa umwanya tashaka kuganira n'uyu munsi reka maze ndabashimire kuba mwampaye karibu n'igisabo cyaje mwagishikanye. Yego uyu munsi turi ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nakubonye muri kumwe n'abantu benshi baje abantu bari bande mbo bari abantu barabona natumiye kugira ngo twizihize uyu munsi mukuru turi kumwe bajya barabashitsi bahire banje nari nifuje ko boza tugasangira uyu munsi mukuru. Byagenze gute kugira wiyumvire gukorana nabajya hari abandi bantu nta abana bawe musanzwe mufise abana
Yego. uhamagara abandi ugasanga bahakoranye mu muryango wose bakafatira agacupa hamwe. Ni gute ico cyumviro caje gute kugira ngo mwivyo gufatanya n'abantu nk'abadeje nashoboye kubona mbere n'abari baradukurikirana ku Nkerebutsi TV bari kubabona? Ni ukuvuga Imana uko itanga ni uko nyene. Ubuheze naravuze nti muri bijya dufise harimo ibyabajya abantu badafise ico barya, badafise ico bambara. N'ubu rero ni kwa kundi nyene mu by'Imana yaduhaye biriya abo barimwo, abo batama n'abatamakazi mwabonye ko harimo n'abagwaye mu mutwe. Niba Imana yatwereze kuno munsi twosangira ubunani, kubera yuko nta muntu n'umwe bamwe n'abadafise aba bavugira nk'abake nk'abari abantu bagwaye mu mutwe. Musanzwe muzi yuko usanga uwari wese ababonye batera agapira. Twebwe rero twifatanije mu kubagurira uduhuzu bambara. Mwabonye ko twabahaye impuzu nziza nshasha bambara, n'abari abatama n'abatamakazi nabo nyene tukabaha impuzu bambara, kugira ngo twizihize umunsi mukuru nabo bafise umutima mwiza, bumve ko nabo baremwe n'Imana, bumve ko dusangiye agashusho. Nico catumye twiyumvira kuri abo bantu. Imana niyo batweretse ati uno munsi musangire ubu bunani. Navuze ko maze kurya ubunani 64, ariko ndavye ubunani bw'uno munsi nibwo bwampimbaye gusumba ubunani bwose maze kurya. Nasangiye n'abantu, ntavuga ngo ni babandi bazompa. Nsangiye n'abantu babandi bavuga bati uno munsi twari kuramuka gute. Imana rero yabantumbereje ko. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Mbega ico gikorwa n'ubwa mbere mugikoze, nabivuze ko tugeze kubabona mujya gufasha irerero ry'abana b'imfuvyi. Umugabo no musi twabonye muri kumwe n'abantu bakuze. Aba bakuze n'ubwa mbere mukoranye? Oya, abantu bakuze sibwo bwa mbere. No muri aba harimwo abo twigeze gufasha. Buri mwaka twama dufasha ari abantu bakuze, ari abana. Ikigirira kandi aba bantu bakuze nk'abuno munsi, burya abana banje nabo bafise umutima nk'uku. Hariho umwana wiwanje yavuze ati muzehe narose akantu, nawe ko narose shira muri bya bintu ufashisha ba bantu. N'abana banje rero barabifisemo uruhara runini cyane n'umutambukanyi wanje. Hama ikindi ku bantu bakuze, nko muri uyu mwaka twatanze amakarata yo kwivurizako bita kamu, hamwe n'impapuro za ambulance ku bantu bashika 200. Abo 200 100 naritanze mu bantu bari muri paruwase ya Mabayi. 50 nabatanze muri paruwase ya Kirehe. Abandi 50 nabatanze muri paruwase ya Butara. Nkavuga nti abo 200 nibavuza niburi abantu 3 nzoba mfashije abantu 600. Nkaca numva rero nti Imana ishimwe cyane. Mutama, ndumva ko ari igikorwa cya misi yose kuri mwebwe. Niki kimwavumbuye, nijyahe banga mwavumbuye aho hantu mubona ko mukwiye gufasha abantu bantaho nikora, cyo ari ikintu ciza kuri mwebwe nkuko matubwiye yuko uno munsi araho muryohewe cyane kubona rwose maze gufungura. Gufasha bantaho nikora n'umugambi w'Imana. Sinovuga ngo nobwira icy'abandi. N'umugambi w'Imana. Kandi nkasaba yuko ab'Imana izoza iyo ngabirano ntibazoze bayitera umupira, bazoze bayakira, kuko ni ingabirano nziza cyane. Ufashije mu by'Imana yaguhaye nta gitangara ubukozi. Ubukozi twategezwa gukora.
Imana rero idutegereza gufasha cane cane abo bantu bantaho nikora. Umuntu agize iciza rero nta gitangara abakoze ico ategereza gukora. Twabonye kono mwabakiriye muri abantu two bafungura n'utwo banywa, murabanditse atari banga. Bijya bintu byose bibatwara uburyo bungana gute? Biriya bintu ari banga mu bireke uburyo bwose buba bwashoboye kuboneka, umuntu arabukoresha. Nk'abo ba mitiwere ibyo twita kamu zaratwaye amafaranga angana 1,200,000. N'ibi bintu by'ibifungurwa n'izi mpuzu nazo nyine zatwaye 1,000,000 hafi n'300. Mugabo tukavuga tuti amene mana, kubona twashoboye kugamburukira umukama kuco yadutumye, turakingurutse cyane. Hari abandi bantu twokwita ko bafise ikimana yabaronkeje, mugabo umutima wo gufashwa sanga sikirenga. Hari akaja mushobora kubabwira muze? Yego, nkuko nama mpanura, nkuko nama mvuga nti ibi dufise ni Imana yabiduhaye, kandi dutegereza kubihako bariya abantu ataco bafise. N'ubu imvugo ni yayindi nyene. Abantu bose banyumva nibumve ko ibi bintu dufise twabihawe n'Imana. Birashobora kugenda umwanya wari wo wose, kandi bikagenda ntaco ufashije kwabo bantu. Mbega ko amaherezo yacu dufise iherezo, nitwaja iyo tuja umukama tukazotubaza vya bintu abo twabifashijeko, tuzosigura ngo iki? Vyiza rero ntitubitse ubutunzi mw'ijuru. Ibi ubutunzi dufise ni ubu duhaye aba bantu bantaho nikora. Naho ubundi bwobwo ubundi tuzobusiga aha kw'isi, ariko ibi duhaye bantaho nikora bizokwamaho imyaka yose. Amen. Twabonye muri muratanga, hariho ibintu by'impunzu twabonye zasigaye. Bika zijya bigenda gute? Murarondera abandi cyangwa mwarihenze mu kuzigura? Byagenze gute? Oya, ntabwo twihenze. Mwabonye ko harimwo abantu bagwaye mu mutwe. Bajya rero turafite, nari nababwiye ko baza. Bamwe mbere nabazanye bagarukira ku mbuga. Ajya amapantaro n'amashati mwabonye nayabajya abantu. Turaza kubarondera tuyabahe. Kuko iyo umuntu agwaye mu mutwe abagwaye nta kintu yiyumvira gikomeye. Hama bijya bitenge navyo mwabonye vyasigaye, hariho abakecuru nabo nyene bari bafise umugambi w'uko baza ngako twari twabisezeranye. Mugabo ngira ngo namagara make yabacitse, nabo nyene umwanya wari wose baraza gutora biriya bitenge na ziriya mpuzu nyene zasigaye. Mwatubwiye ko iki gikorwa mugikora nk'umuryango, abana banyu mbere Imana ashaka n'umufasha, ariko ubwo hajamo akantu nyene k'umugabo avuga ati je nije serugo ntegetse iki? Mugabo usanga ari abo byoba bikomeretsa mu muryango nyene indani, usanga n'umwana umwe gushigikira abandi bana ntibabibona ko nko gusesagura. Oya, ntabwo ari ugusesagura. Hariho nk'igihe twari kw'iparuwasi, kenshi na kenshi twaba twajanye n'abana nka bose. Iyo bari ino twaca tujana tukiginana uwo munsi mukuru. N'uno munsi nuko ari umunsi w'ubunani, bawuze uko bashobora gushika kuri iki gikorwa. Mugabo n'ubu bararindiriye ko ndababwira ko aba bantu bafunguye neza, ko batashe amahoro, n'amafoto bamaze kuyaronka, nabo bariko baratamba batarika ati igikorwa twakoze cakoretse neza. Turajigikiye twese mu muryango, abana banje n'umufasha wanje. Mutama, sinzi ko bari ikintu mwashaka gushikiriza ku Nkerebutsi TV tuba tutababajije nk'akajambo mwaba mwashaka gushikiriza mugabo tutashoboye gushikako, umwanya n'uwanyu. Ego, twebwe icyo bya mbere twabanza gushikiriza, kindi twabanza gukengurukira Inkerebutsi TV. Yama yadufashije hirya no hino mu gusakaza amakuru, ikavuga
ibintu ukuntu byagenze idaciye hirya no hino. Umuntu uko yavuze ibintu, uko yerekanye ibintu, turayishimiye rero. Murakoze. Turayishimiye, twongera dusubira gutera n'akamo abatwumviriza bose, tubitse ubutunzi mw'ijuru. Amen. Nyereka tubakengurukira cyane gose, tunabakengurukira kandi cyane gose ku kuntu twaje nyene uko mukatwakira, mukemera ko dushobora gufata amasanamu mu rugo rwanyu. Imana ibahezagire, turabakengurukiye. Amen. Hama mubandanye mugumane n'uwo mutima w'urukundo wo gufasha bantu nikora abagowe bari hirya no hino. Numvise ko mwavuye muri komine Mabayi muja no muri komine Bukinanyana. Naco Imana ikibabandaniriza kugigumiza ku mutima wanyu. Murakoze. Amen. Turakora mukije Mutama. Yego. Umeze neza? Ni gucyanye Umwaka mushasha mwiza. ni muhire Bakwitangwa iki? cyane. Bakwitangwa iki? Banyitangwa iki? Yohani Banigambona. Banigambona Yohani. Yohani. Ubusanzwe bakwahe mutumbaga Yohani. Bakwahe mutumba. Aho Kabere. Umutumba wa Kabere. Hajya ku misiyoni. Ku misiyoni. Uno musire kuri bonane. Twifuje umwaka mushasha. Umaze kujya bonane bungahe gambuyo? Ma sino harura. Bungana ngwiki nabwuzi. Ufise imyaka ingahe? Imyaka. No kwereka karanga muntu waje. Urebera naco. Mutama tubasanze ngaha kwa Mutama Toma yatubwiye ko twaca impaye Toma. Mwari maje gukora iki? Mwaje gukora iki ngaha kwa Mutama? Yarampamagaye. Hega naho ranza. Yuko nagwaje mugenzi wanje yarahumye. Ntagenda ntapfa mu. Yego. Wahuruza rero. Akaza kamfasha. Akagufasha iki? Akamereza agafaranga. Nkaguru utuntu. None nkuko nanyu mwofasha. None ntubona kangiriye guca kuri mugenzi wanje. Iki gitabo ca mugenzi wawe. Hama nawe yaguhaye kino munsi. Dore pantaro. Ibi niwe yaguhaye? Ni ishati. Reka nco gituma uraberewe cyane muzi. None. Yego. Nakaye kajambo wo mubwira uwo Mutama ashobora kubahereza ibintu nk'ibi. Jewe yakoze iteka. Yagize iteka arampa umunsi mwiza, arampa umunsi mukuru wo gukundana, wo gufatana neza, urukundo rwiza. Imana imuhezagire, imuhe urwo rukundo rwo gukundana, rwo gufatana neza, rwo kunga ubumwe no kureba abantu bamaze bakenye batigiraho bikora. N'abandi bo ntabwo ntibabishobora, ababishobora n'uyu nyaguhezagirwa yaguhabwa n'Imana. Ahorane urukundo rwiza, ahorane urukundo rwiza rw'Imana. Imana itubashe. Ari abandi basanze bafise amafaranga, basanze batunze, nibaguhe wobasaba iki? Wobasaba iki nawe? Ifungurwa bafise agafaranga kama. Yego. Urabona nta kintu hari uko kurya, hari iki Yesu saba ibintu bike hakunye iki nkamushira. Hari agafaranga. Wavuze ngo ubahe kugira uwo bafise ako kunyu ashobora gusanza muhira, wavuze ngo ubahe neza neza. Jewe ni muri Kabere. Mu Kabere wahavuze? Impande ya Paruwasi ku misiyoni. Impande yande nta wundi muhana mubana hafi. Bariho bande babwira ko amazina tumve ko wamenya ni ruhande yande ya Merikiyo. Ni ruhande ya Merikiyo. Turagushimiye cyane Mutama, turagukengurukiye cyane ko waduha umwanya kujya tuganira. Urakoze cyane. Yego. Nambona gira n'umwaka mushasha mwiza. Yego. Nzororanigwemwo mugenza wa kire. Urakoze rero. Yego. Uko nuko Mutama. Urukundo rw'Imana. Amen. Imana iduhezagire. Amen. Urukundo Yesu Kristo atubone, aduhereze ubuzima. Murakoze. Nuko turakuramukije mama. Turakwakira. Umeze neza? Yego ndashimye. Tubasabe manze mwidondoro badukurikirana ku Nkerebutsi TV. Nitwa Ntayimpera Penina, mba ku mutumba wa Mukoma, agacimbiri Jagamba. Mugacimbiri ka Jagamba ku mutumba wa Mukoma muri komine ya Mabayi. Umwaka mushasha mwiza kuri twese. Yego, tubere w'amatano ubuki, turonke mu migisha myinshi. Uno musi turi kuri bonane. Itariki muri kwa mbere umwaka wa 2025. Ubona gute umwaka?
ni mwiza rwose ni mwiza rwose. Utanguye gute? Ndawutanguye neza cyane. Neza cyane gute biganira bakora dukurikira. N'Imana yumva yuko ndayishimiye. Yego. Imana yakoresheje abakozi bayo. Imana ibahezagire ibaha umugisha. Amen. Yesu niyaza azobakire. Yesu abandike mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Yesu niyaza azosanga amazina yabo yanditswemo. Ibikorwa bakorera mu iyi si ntibizo bije mpfabusa. Tugusanze kwa Mutama Toma. Ego. Tubwiye kwitwa Cimpaye Toma. Waje gukora iki byukuri? Naje gutora agafashanyo. Yari yanyemereye. Agakwembe ko kwambara. Aha nashimye nanezerewe. Yatugaburiye yaduhaye amazi twanyweye. Imana imuhezagire rwose. Ndetse uwo bagakugatima byose agakugatima kacuhera ate. Amen. Hariho abasanzwe bafise uburyo abimana hezagije uburyo badakora nk'ibi. Ni igiki ushobora gusaba abo bantu basanzwe bafise uburyo nka Cimpaye Toma? Numva nta kuntu no mugereranya no Cimpaye Toma. Numva nta numwe no mugereranya. Hari n'ushobora gusaba nk'umuntu nkanje urabona afise imfuvyi 9 se wabana yaritahiye. Nahora nshingero uyu munsi ntibigikunda ko nkora. Mugabo yaranyitegereje anyiyumvira ko ati reka ndamufashe. Imana imuhezagire rwose. Mbere yo ngize ikibazo nzaniruka nkabona aramfashije. Imana imuhezagire cyane. Nagomba rero gusaba n'abandi bagwiza tunga bahinduke bamere nka Toma. Hariho nabandi bagowe cyane bari nyuma y'abandi gose bifuza yuko bofashwa. Ego. Tubavuze yuko ahuruza Toma amaze gufasha kangahe? Nibaza ko ngo wari ugira gatatu. Niko nibuka. Uzagira icagize, uzagira icakoze. Akajambo kamwe ku muryango wa Toma. Urumva ikintu nashimye kimazeyo. Nashimiye Mutama Toma. Ndamushimiye mvuga ati ibikorwa rikakorera hamwisi abarije azohemberwa kuri wa munsi. Yesu niyaza gutora abandi yatoranije yuko ngo umwe azohemberwa ibikorwa yakoze. Imana imuhezagire rwose bimwe byimazeyo. Imana yumve ko ndamushimiye. Amen, amen. Turagushimiye cyane ko manshi bakuturonse. Mubandanye mugira umunsi mukuru mwiza, bonane nziza, uko muyitanguye abarikizohera mumeze neza muryohewe. Kandi bifurije. Yego namwe. Murakoze. Amahoro mama? Amahoro neza. Mumeze neza? Yemwe turashimye. Tubasaba mwidondore. Je nitwa Bayavike Perusi. Ubundi ku musozi wa Kabere. Navukiye Gafumbegeti, komine Mabayi, province Cibitoke. Twababonye muri kumwe n'umufasha wanyu, muri kumufasha abantu batandukanye. Cya gikorwa mugitegura gute? Cya gikorwa no kuri turagitegura buri mwaka tugategura. Turareba ukuntu tworangiza umwaka twenyene guteranya umwaka mushasha twenyene. Tukavuga ati ntibyo kumvikana tireka turondere dufashisha izi mfuvyi n'imfagazi dusangire abatama n'abatamakazi. Ntabwo byokunda kujya twenyene kandi nabo batagira gifasha. Ati turi kumwe nabo batama n'abatamakazi byo dufasha tukasangira neza bakaryoherwa natwe tukaryoherwa. Urumva rero buri mwaka twama twabigize kandi urabona nyene ko biryoshe tuririye hamwe byo twarondeye urabona ko biryoshe. Hariho abamama bamwe babona umugabo ariko aratanga bakagira umutima w'inzigo n'abagenda mugabo mu mutima ugasanga afise inzigo idasanzwe ati uyu mugabo ariko arasesagura. Ubwo mohose ko biri? Oya. Jewe ntago no bigira kubera kenshi hamwe rigiye nkunda kumubwira ati gira bya bindi dukora tugira buri mwaka. Ntabwo ujye umutima no ugira nta naho no uhera. Kuko iyo muna turi hamwe nabo batama nabo batamakazi. Ndabona ko ndyohewe cyane. Abubwira kimwe nabo bamama bafise mwe niyo mutima wo gukomereka ati umugabo wanje arasesagura aratanga ibintu hirya no hino muri yo ndirasohotse biki n'ibiki. Mwe nabo bamama harakata mu babwira. Nuko abo bamama bagira umutima nk'uwo. Batagira umutima wo gusangira nabo batamana batamakazi. Babona umugabo ari arasuma ibya bagaburira abo batamana batamakazi bikabababaza. No bahanira yuko uwo mutima bo wikuramo bakagira umutima w'urukundo.
bakaza bareka kubona umugabo ibyo ariko arasuma basangira nabo batama n'abatamakazi ahubwo kenshi bakabigisha ibyo basuma ibyo umuta uyu umufashe we mu rugo yosuma bagasangira nabo batama kandi tukibukanya ati yakeneye iki yakeneye yego nukuri mwabonye ko twari turyohewe nabo batama n'abatamakazi yego twaryohewe nabo bazibama baryohewe gutyo nicyo no basaba yego reka tubashimire cyane gose kuri mwatwakire turabakengukiye kumucane yego cyane murandanye mugira umunsi mukuru umwaka mushasha mwiza mwahamburwa rwanyu yego cyane murakoze cyane Kristo yego kuri uyu munsi uri hejuru umukama yaduhaye uyu munsi mushasha tutari bwigere tubona Imana yacu yo mu ijuru tuyikomera amashyi menshi cyane yadufashiye kuri uyu munsi uri hejuru twashatse kugira ngo dusangirane umunsi mukuru w'ubunani na mwebwe kuri uyu munsi mukuru rero twaragerageze kurondera imyambaro rero ni iyi muri ishekije ngaha hari habo twari twabwiye ko baza bamwe bahayobewe abandi ngira amagara yabacitse hama bariya nabo twabaguriye w'abagabo twabaguriye amapantaro n'amashati abavyeyi murazigumiza mu ntoki abandi nabo bagende bambare bace bazana imfungurwa dufungurire hamwe twese kuri uno munsi Imana yaduhaye ahasigaye dukomeze dushimagize Imana iyo yadushikaye kuri uyu munsi twe tugere Kristo. Haleluya. Amen. Baje gushima Imana yatugiriye neza niyo mutabi Imana ikaba yamugiriye neza izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Amen. Donye gushima cyane byimaze kuko ntiyabonye ko bikwiye akiyumbira ko imfubyi n'impfakazi n'abantu bonikora bose Imana imuhezagire kuri wa munsi Imana naza gutora abandi yatoranije nawe ntazosigare kandi ibikorwa dukoreye ahari mu isi abaribyo bizomuherekeza Imana imuhezagire imwe byimazeyo ihezagire urugo rwiwe imutunganyirize n'imitwaro bari kasengera Imana iri mu ijuru yumve kandi zimubera igisubizo amen hama ho gushima kwacu Imana ibahezagire amen.
namwebwe bakunzi ba Nkirebutsi TV mwadukurikiranye, mana mugire umunsi mukuru mwiza mwese, umwaka mushasha, umwaka muhire w'ibihumbi 2025. Aha ni ibiganiro byacu birangiriye, hasigaye naho gutaha mu bindi biganiro bizokurikira. Bye bye.